umva ukuri wari uzi ko mu rugo kugira ngo ibintu bigende neza umugore abigiramo uruhara n'umugabo akabigiramo uruhara. Hari ibyo ijambo ry'Imana ryasabye umwe wese kugira ngo ibintu birushize kugenda neza. Iyo dusomye muri Petero wa mbere igice ca 3 ku murongo wa mbere haranditse ngo namwe bagore nuko mugamburukira abagabo banyu kugira ngo naho bamwe batumvira ijambo ry'Imana bareshwe n'ingeso nziza z'abagore babo batagize ijambo bavuze. Umugore ashobora kuba yubaha Imana umugabo we atayubaha. Washima umugore ashobora kuba azi vyiza ariko umugabo we watabizi. Ariko asabwa kumugamburukira no kumwumvira kugira ngo izo ngeso nziza zireshe uwo babana. Abagabo nabo bafise ibyo basabwe. Muri kino gice nyene ku murongo w'indwi haranditse ngo namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu nk'abazi bibereye. Iryo jambo rivuze ngo mubane n'abagore banyu nk'abazi bibereye nuko nawe urazi ibyiza nk'umugabo bibereye urugo kugira ngo urugo rushize kuba gwiza. Ariko waruzi ko hari abantu biruhije gukunda umugabo bikarusha kumukunda bikaruhisha kumukunda bivanye nuko ameze, umugore akagira uko ameze bikarusha umugabo kumukunda. Ibyo navyo nibihe biraruhije gukunda umuntu yiyitayeho gusa. Ni wa mugabo atazi kugurira impuzu atazi kugurira gahuza umugore ahubwo umugore agenda gusa nawe yambaye neza. Ni wa mugore akunda buri kantu kose keza gatumberewe atitaye ku byiza byogirira umugabo byogirira neza umugabo. Hari abagabo bagenda bambaye izicafuye, hari abagabo bagenda bambaye zatabutse kandi umugore we wahindura impuzu ku munsi kugira ngo ajane nibigezeho. Uwo mugore yiyitayeho gusa, uwo mugabo yiyitayeho gusa atitaye kuwo babana yumve ko nawe biruhije kumukunda. Nubwo atagira kugira ngo mubane neza ariko biraruhije kugukunda. Ubundi aruhije gukunda n'umuntu atanga amategeko y'amananiza. Umugore buri gihe yamari zana umugabo buri gihe yamari urakora niki yataha agasanga hari byatunga abitatunganye nuko agashavura ngo umugore ntamwubaha. Abagore birirwa muhira bakagira udukorwa twinshi akagira ico yibagiye. Umugabo yataha ati wiriwe muhira ntaco wigeze ukora kandi ubwo nawe afise ibyo yakoze yarushe. Umuntu nk'uwo atakugiriye impuhwe nawe birarusha kumukunda. Uwo mu kuvuga ngo mu rugo biba bisaba ngo nawe ugirire impuhwe uwo mubana kandi utanga amategeko ubona yuko ashobora kuza korohereza uwo yahaye kugira ngo ibintu birushize kugenda neza. Ubundi muntu aruhisha gukunda n'umuntu yitarura mu bikuraba nibibazo wagize. Umugabo yagwaje nyina, umugabo yagwaje mushikiwe, kumbure ku kazi hari byagoranye araje bibwiye uwo babana ariko ntabyiteho ntabiha agaciro ntaze namubaze ngo mbega ngo bya bindi byagenze gute, mbega wa muntu agwaye bwa wundi bimeze gute, mbega ukagira nawe ubwo buremere bwo kumva ko biremereye uwo mubana nawe bikuremereye. Uwo mugabo atazi yuko hari biruhisha umugore biri muhira ariko yamubwira ngo ko arushe canke ko hari byamuremereye ukabona ntabyitayeho. Ivyo navyo biraruhisha kandi bibabaza umutima wo mubana bigatuma nawe bimuruhisha kugukunda. Ikindi kintu uwundi muntu agoye gukunda n'umuntu agutererana mu nshingano canke mu madevoir y'urugo mu byo mujejwe. Niba ari mu rugo mufise abana ugasanga umugabo azi yuko indero y'abana iraba umugore, ugasanga akononekaye kose nigenda kwa nyoko ariko ntamenye ko nawe afise uruhara kugira ngo umwana wiwe aronke indero ikwiriye. Ni wa muntu umugore n'umugabo barajyamye umwana aririye mu cumba ngo twara hanze mumbise niryamire kandi nawe uri umuvyeyi wari kugira ibyo ukoze kuko mwese mwatashe murushe. Mwese ni mubigiremo uruhara kugira ngo umware muri urubundi mu rugo birushize kugenda neza. Uyu mugore hari abagore nabo imishahara bahembwa abagabo batazitaha. Hari abagore bazi ko amahera y'inzu nayategerezwa kutangira muhira ari umugabo byose abyikorera, ayahembwa nayakorera nayadandazamwe wewe akayakoresha ibyo ashaka, ahindura impuzu ku munsi agajana n'imideri igezweho. Ariko ukibagira ko gutererana inshingano umwe mu bana bituma umubera umuzigo bigatuma bimugora kugukunda. Umva ukuri rero nawe re muri uwo mubana reka kwiyitaho wenyene ahubwo nawe mwiteho. Niba wigurira agahuzu nawe mwibuke, niba watetse reka kujya wenyene. Hari abagore bateka bakajya bakibagira abagabo babo bari mu gahinga ngo kumbure yatanze make ubwo nawe yagiye kurira yandi hariya. Ivyo bintu mwumva ukuri namwe mwumve ko mubana muri magiriranire. Umugabo amenye ibibereye ku mugore wiwe, umugore nawe yamenye ibibereye ku mugabo wiwe. Ba bagabo bagenda bagajya mu kabare ibihumbi birenga 10 bakajya amajana ngahe ariko muhira bahasiderasiyo y'igihumbi bakagaburira n'abatazobibuka kandi mu rugo rw'aba bana babirukaniye minerval. Ivyo biruhisha umugore bigatuma nawe adashobora kugukunda nkuko bikwiriye. Umva ukuri rero uyu munsi wifuza kuba ku rugo rwawe neza bigiremo uruhara nawe umenye ibibereye uwo mubana kugira ngo bimukore nawe gukunda nezerewe mu izina rya Yesu.